Ikaze rigwanyu bakunzi batera isanganiro murano makuru mu Kirundi twera ku ngingo zikurikira. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kurengera ivyahora bishikirizwa ko Uburundi bwikwije ahubwo bushira imbere gutunganya neza amafaranga igihugu gikoresha. Umwihwezo w'umuhinga mu vyigwa vya politike abivuga afatiye ku biherutse gushikirizwa ku bumwe bwa Buraya butegekanya kuraba ibisata bwo bandanya gukorana n'u Burundi mwiterambere. Dr Guillaume Ndayikengurutse araja kubisigura mwidonido ryano makuru n'abanyagihugu bo muri quartier Gisyo muri zone Kanyosha ni hano mu gisagara ca Bujumbura bafise ikibazo cahashigwa imicafu yo mu mazu kubera imiduga yahoriza kwitora ubu itagikora bakaba bikora kubimanga biri ahahurira amabarabara igindwi n'iry'umunani hamwe no munsi yahari paroisse katolika ya Kanyosha. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dese kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata ca politike. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kurengera ivyahora bishikirizwa ko Uburundi bwikwije ahubwo bushira imbere gutunganya neza amafaranga igihugu gikoresha. N'umwihwezo w'umuhinga mu vyigwa vya politike akaba abivuga afatiye kubiherutse gushikirizwa ko ubumwe bwa Buraya butegekanya kuraba ibisata bwo bandanya gukorana n'u Burundi mwiterambere. Dr Guillaume Ndayikengurutse asanga u Burundi butegerezwa kubahiriza ivyo busabwa mu bijanye n'agateka kazina muntu na demokrasi kugira ngo busubire kuronka ifashanyo bwahora buronka imbere y'umwaka wa 2015 tumukurikire. Ivyo biyago bagira bimaze kuba incuro zirenga zitatu kuva mu 2020 ariko haguma havugwa ya majambo nyene. Ico turindiriye cyane cyane sai majambo yo kuvuga ko bayaga neza yuko biteguye. Uno munsi kicihuta uravye ubuzima igihugu kigeze nuko turengera urwego rwo kuvuga amajambo ibyo no kwita ama principe hanyuma uko gufashanya tugasubira mu bijanye n'uburyo bufasha leta y'u Burundi. Nkagira ni cyane abo bategetsi abo izo ndongozi ku ruhande rw'Uburundi ziganira nabo base zirategerezwa kutubwira vy'ukuri igituma bitarenga kuko uri kurabiraba urabona yuko hari ahantu bigera bigahagarara nibiki bituma badashika kuri ubwo rwego bwo gusubira gufashanya muri ivyo bijanye n'uburyo. Inzitizi usanga ziraho nyene muri ivyo bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, ivyo bijanye no gukomeza ingendo ya demokrasi mu gihugu, ibijanye no gukomeza ingene dutunganije uburyo igihugu kiba gifise kuko mwarumvise kuva mu 2020 ku rwego rw'iwacu ku rwego rw'Uburundi indongozi zisiba kuvuga ko hariho ingendo zitabereye mu bijanye no gutunganya nk'ibijanye n'ubutunzi. Kuri ivyo vy'agateka kazina muntu ego intambwe ziriho mugabo hama hariko haraza utuntu duto twerekana ko mengo turiko turasubira inyuma. Vy'ukuri hakwiye gushiramo inguvu mu bintu bijanye no gutunganya ingene uburyo buke dufise tubukoresha. Vy'ukuri tukaba turabe ko uburyo bugenewe igihugu butumbera bene Burundi, butumbera abanyagihugu. Ico ni intambwe ya mbere. Ivyo bijanye n'agateka kazira muntu navyo nyene ntihabuze ivyo kogwa. Mugabo ivyo ni ibintu kenshi bikunda ko yagwa ko ugasanga iyo bariko baravugana nabo bashaka gufasha Burundi barashoboye kuronka aho bahuriza. Mugabo nk'ico kijanye n'ingene dutunganije ingene dukoresha uburyo dufise ico namwe murumva ko kigoye kuko kugira urungika amahera ushira amahera muco no kutanga system mbere nuko hari umwinzero yo kamahera gukoreshwa neza. Uno munsi kwikwiza mu gihugu ni vyiza ariko uno munsi mugende murabe kwisi yose
nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cikwije ntibikunda gacura garuka rero ku gihugu cagiye kiragira ibibazo kuva kicikukira nk'iki gihugu cacu uno munsi kwikwiza hamwe tudakeneye abandi bashobora kuza kudushigikira nibaza yuko twoba turiko turihenda. Kubijanye n'ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyatumye hari abahunze igihugu bakiri hanze, Dr. Guillaume Ndayikengurutse abona ko leta itogumishira imbere ubutungane ahubwo nyabuna shira imbere ikizanira amahoro igihugu nariga mu bari hanze y'igihugu bashobora guteza imbere igihugu. Tumukurikire. 2015 harabaye ibintu bibi cyane ku gihugu kandi bikorwa n'abarundi bigiheza kuba umuntu arashobora gutegera agashavu, umuntu agashobora gutegera n'ingendo zimwe zimwe z'indongozi hagira kuri imyaka 10 ivyo by'ibihumbi 2015 bibaye. Harageze yuko abantu batangura kuraba ivyo byabaye ibihumbi 2015 bakavyegerayo gatoya mu kubiraba, kuko abo bantu bategerejwe kuba mu mahanga kubera ivyo bashobora kuba barakoze. Iruhande y'ivyo by'ibihumbi 2015 usangamwo hari abantu bashobora kugira ico baterereye mu kubaka igihugu c'uno munsi, boraba inzira ibereye, kuko ugiye kuraba muri kahise k'ibihugu vyose by'umwihariko ibi bihugu byacu mu karere k'ibiyaga binini ni gake igihugu citunganye kigakomera kigatera imbere mu butunzi, muri politike, mu mutekano cyane cyane iyo gifise bene cyo babaye mu mahanga atari uko babihisemo. Ubutungane ni kimwe ariko no kurondera amahoro n'ikindi, kandi ivyo rero nivyo ari bishasha mu ngendo y'igihugu cacu nk'iki cy'u Burundi. No muri kahise abantu baricaye hamwe bararaba hagati yo gushira imbere ubutungane bwuzuye bwugaye n'amahoro ico hitwamo baca baraheza ico bohitamo baca baraheza bahitamo vy'ukuri ubutungane ariko bushingiye mu kurondera gukomeza amahoro, ibi bita justice transitionnelle. Abanyagihugu baba muri quartier ya Gisyo muri zone Kanyosha bafise ikibazo cacigwa imicafu yo mu mazu kubera imiduga yahuriza kuyitora bitagikora, bakaba bikora kubimanga biri ahurira amabarabara abiri igindwi n'iry'umunani hamwe no munsi y'ahari paroisse katolika. Ababa mu micungaro yaho batinya kwandura indwara ziturutse ku isuku rike, mu gihe naho hari bamwe baharonkera urukiza. Francine Ndeho kubgayo yahishikiye. Kare hahora haza imodoka kuza kubitora, mugabo buza modoka zarahagaze gutora iryo yarara. Babibitse bakabona byabaye vyinshi akona byaboze. Usanga bikika mukiza bamwe baje kubita mwijoro mwiki kimanga bakabita. Abo banyagihugu bo mu Gisyo ngo ntibagira ubatorera imicafu iva mu mazu yabo, bemeza ko imiduga yahoriza kuyitora itakiboneka. Ico ubu baca bakora ngo barondera abatwara iyo micafu bayikoreye ku mutwe bagaheza bakaja kuyisesa ku mahwane y'amabarabara y'indwi na munani aho muri iyo quartier ya Gisyo n'ahandi hepfo y'ahari iparuwasi ya Katolika. Muri ivyo bibanza hari bimanga binini ari navyo abanyagihugu basukamwe iyo micafu cyane cyane bugorovye nkuko babivuga. Kare hahora haza imodoka kuza kubitora, mugabo buza modoka zarahagaze gutora iryo yarara. Kubera tubona nabandi baza kubimena aho nye tuca tuza tukayimena aho nyene. Hariho igihe batanga amahera bakaza kubitora, barya abantu batora yarara mu mpango ni igihumbi, ni nka 2 3 gutyo. Vyizi ikintu mbona nuko izo modoka mu batera kamo bakagaruka bakaza gukuraho ubu bucafu kuko yanga tuzohava tugwara. Mu mpango ziba ziharo babibitse bakabona byabaye vyinshi akona byaboze. Usanga bikika mukiza bamwe baje kubita mwijoro mwiki kimanga bakabita. Bamaze kubita rero abamamona bahari n'abana hakora bari mu tuntu tw'amakara utuntu tutugopo bashana babisanzaza bakaronderamwe utwo tuntu. Tutuna turondera kubera baturonse bakaja kutugurisha baca baronka mu buzima bukuronka akafu canke uduharage bagahereza abana.
ariko rero ingaruka yabyo niyihe nuko ivyo bintu ari umucafu biba biboze urumva hari igihe usanga nk'ufise umwana aramwonkeje na bya bicafu hari igihe abonye akantu ko guhekenya arakajumba aragatoga asanga arakariye urumva wa munuko ujya munuko uri muri ivyo ukamuhereramwo. Nubwo baba mu micungararo babona ko ingaruka atari nziza ku magara y'abantu, hari n'abandi iryo yarara ryaje gufasha. Haranuka mugabo ni ibintu bisanzwe birashobora kudutera ingwara mugabo kubera ko hariho bamwe baronderayo amakara ntako twobigenza kugira ngo biveho. Haragera igihe bigatera yaje nyene ugasanga abantu baguma bagwara inkorora amagripe bivanye n'umucafu bura aha hantu. Hari habo uri beshejeho nk'uburabona bamwe bariko barasarandamwe amakara n'ibikinju bashobora kugurisha n'ivyuma kugira ngo baronke ukuntu bashobora kuba. Abanyagihugu bo mu Gisyo basaba ko amashirahamwe yari yemeye gufasha mu kwegeranya iyo micafu yobikora. Mustanteri wa komine Moha Devote Ndayisenga akaba yemeye kugira icashikirije hanyuma. Tugume aho mu bumanuko bw'igihugu mu gisata cyo kwiyunguruza naho hari amabarabara ari mu bice bitandukanye bw'isagara ca Bujumbura ariko barazibira ibinogo nko kwibarabara rya Rumonge. Bamwe mu bahora bahaca hari ibinogo bakaba bashima guko ivyo binogo byahora bitera amasanganya. Basaba ko no mu yandi mabarabara nko mu Ruziba huzuye ibinogo ko naho nyene hozibigwa. Onera muco yahishikiye. Ibikorwa byo kuzibira ibinogo biramaze gukorwa ku mabarabara atandukanye ari hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho twavuga nk'ikinogo cari kwibarabara rya Ipeya hafi yahatangurira ibarabara rya Muyinga cazibiwe, cyo kimwe n'ikinogo cari kwibarabara ryo kuri Mesi y'igisirikare, eka n'ikindi cari kwibarabara ginjira kuri JRR, aho kare abahaca batwara imiduga nabi kugira barondere kudaca muri ico kinogo. Ubu bikagaragara ko bahaca neza borohewe. Kwibarabara bitiriye Bujumbura Rumonge ibikorwa byo kuzibira ibinogo biriko birakogwa, aho kuri iryo barabara ivyo bikorwa byahereye ku ishure international de Bujumbura gushika ku bitaro CMCK. Abakoresha iryo barabara mu kwiyunguruza barashima cyane ivyo bikorwa ngo kuko kare hatarenga iminsi 5 hatabaye amasanganya. Kuri twavyakire neza kuko uwo mugambi wo gusubura amabarabara ningira kamaro, turavye biragabanya amasanganya ndetse biratuma abantu baja ku bikorwa byabo neza. Hari ikinogo cari ahantu hagati hafi yo kurikira, nukuvuga nko mwijoro imodoka zihaciye bagaca hagati ari muri arire nini, byatuma rero ataye muri ico kinogo ipine ziturika. Nta misi 5 yahera ata modoka zihaturikiye amapine. Nukuri bariko baradufasha cyane kumvo y'ibinogo. Ibinogo vyari binini kandi vyatwicira imidoga kandi vyatwononera amarotiri. Bagasaba ko ivyo bikorwa bitugarukiraho ko byo bandaniriza no kuyandi mabarabara ivyo binogo bicibonekeza. Nibaza ko uwo mugambi uko leta yawiyemeje ari kubandanya yukora n'ibindi binogo ndetse kabandanya bifurirwa. Yego iki naco coba ciza cyane ko vyotuma ingenzi zihahurumbira canke abantu bagenda kubuza atakwidodomba. Nukuri twe twosaba yuko ahubwo iri barabara bo rikora gushika mu Ruziba ko ari aho bitwa mu Kanyosha ho rero hari binogo biteye ubwoba cyane. Ibyo binogo bikaba biriko birafurirwa mu isekeza ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku kirekerezo cya 12 ukwezi kwindwi umwaka wa 2022 gitiriwe Zeho Nidopool. Arakoze mgenzi wacu Honera Muco. Naha amakuru twe tubategurira cyarangirira, ndabashimira mwebwe mwese mweriko murakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.